Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de réalités. Turi ku munsi wa gatanu itariki 29 ukwezi k'umunani umwaka wa 2025. Ndabaye ikaze mu nyigisho z'uyu munsi. Ijambo ry'umunsi ritubwira ngo bandanya wubaka kandi ukoresha ukwizera kwawe. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo ca Yuda ikigabane ca mbere ku murongo wa 20. Aratubwira ngo ariko mweho bakundwa mwiyubake ku kwizera kwanyu cane, musengere muri mpemu yera, Imana ishimwe. Ukwizera kumeze nk'umuriro, gufise kamere yo kuzimagirika mu gihe kudakoreshejwe. Umuriro urakoresha isoko ryawo, kandi iyo utabandanije ugaburira, mu nyuma uratinda ugahera. Nico kimwe n'ukwizera. Ni wowe ujejwe kubaka ukwizera kwawe, ukakugaburira kugira ngo gukure, hamwe no kwama ugukoresha kugira ngo kugume gukomeye. Ugaburira ukwizera kwawe biciye mu kumviriza no mu kwakira ijambo ry'Imana ryinshi mu mpemu yawe, kuko ukwizera kuva kukumva. Ivyo turabibona mu Baroma 10:17. Rero wubaka ukwizera kwawe kugakomera biciye mu kugushira mu bikorwa, mu kugukoresha. Rero kugira ngo ubungabunge umuriro w'ukwizera kwawe, utegerezwa kubandanya wongerako ibikoresho vyinshi, nukuvuga ijambo ry'Imana ryinshi. Utegerezwa kuguma ugaburira impemu yawe ijambo. Ukwizera kwawe igukwiye kuguma mu rwego rumwe. Mu vyanditswe vy'uyu munsi bivuga ku bijanye no kwiyubaka ku kwizera kwawe gukomeye kandi kwera. Bibiliya y'Icongereza iratubwira ku bijanye n'ukwizera uku gukurikira ngo ariko mweho bakundwa mwubake ukwizera kwanyu kwera mu guteza imbere, muduze inyubako ndende kandi ndende, musenga muri mpemu yera. Ibi bisigura ngo urwego rw'ukwizera ushobora kuba warashitseko ntabwo ariyo mpera. Utegerezwa kubandanya ukubaka. Ntureke ukwizera kwawe gucike icibutso gusa c'ukuntu bwa mbere wagendeye mu kwizera gukomeye. Oya, wibuke ubuzima rukristo buva mu bwiza buja mu bundi, buva mu buntu buja mu bundi, kandi bukava mu kwizera buja mu kundi, ukwizera kukaguma kwiyongera. Gukura muri Kristo bisigura ngo ukwizera kwawe kurakura, ukagira ukwizera kw'abatama, ukwizera kwimbitse, kugenzuwe, kugaragara, kandi gutsinda ibigeragezo, ukwizera kunesha imisi yose. Haleluya! Reka ngutumirire muri iri sengesho wowe uri kumwe nanje mu nyigisho z'uyu munsi. Ukwizera kwanje kurakomeye kandi kuranesha imisi yose, kuko ndagushira mu bikorwa kandi nkakugaburira ijambo. Gendera mu ntsinzi y'amaho. Urakoze Data wo mwijuru, kuko n'ubu ndiyubaka ku kwizera uko nsenze muri mpemu yera. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Inyigisho z'uyu munsi reka tuzirangiririze ku kwakira wewe wifuza kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nshuti mukundwa, birakwiye yuko uha ikaze uwo mwami Yesu agafata ikibanza ca mbere mu buzima bwawe. Uwo ni wamwakira agafata ikibanza ca mbere muri wewe, ubuzima bwawe burahinduka. Arakubohora ku ndwara, arakubohora ku vyaha, uracika uwidegemvya, uragira amahoro yuzuye. Ivyo nibaza ko utabikeneye. Nimba wumva wifuza kumwakira uwo mwami Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ndakwinginze ngo ujane nanje muri iri sengesho ryo kwatura. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icaremwe gisha. Turagukeje ubu ncitse icaremwe gisha. Hari icubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.